Majina yangu ni Leon Chloé. Naishi Bujumbura. Nafuka niko Murundi kazi. Nimezaliwa Burundi. Allo kabos. Bite. Gahunda yacu wayihevye cyane. Ego ndakurindiriye. Ciao. Merci. Kabos. C'est comment? Umeze neza? Waruri hafi? Embouteillage ngize. Oya. Nagize ikibazo cya embouteillage rero ndabura ukuntu ushobora kugira ngire fast Pole sana, pole. Ni bon? Nakomeye? Uretse defo office. Uretse defo kwa musa neza. Urakoze. Merci. Musa neza kabisa. Thank you. Yo idea yawe cyanye? Tagerageza. Gusa neza kuri wowe bivuze iki? Ubuntu bw'Imana gusa. Mari gume Hall of five. Bite Lord. Na impamvu mazi imisi ndakurondera tuvugane kuri ya Let's Confess brand yitwa Foresh sana. Tiko ndiyumvira ukuntu nyene yosho gushikira abantu fast. Wowe rero umu influencer twemera ufite ababone benshi ndavuga ati ndabicishije kwa Chloé Ntare ibintu birashoka. Gushikira abantu benshi. Sasa tubikore gute? Okay, yego ndayizi fresh sana, right? Kandi kameze fresh. Imeze neza cyane. Donc ushaka kugira publicité. Je nibaza yuko uzonyeka ama produit ushaka kugira publicité, hanyuma tuvuge ko umuntu ashaka kuzikorera contenu, hama umuntu azipublie. Ndiko ndabona gusa. Turondera abakiri. Ndiko ndabona gusa wambaye fresh sana. Ukwiye kumpa kado y'ijya mupira kwanza. Ige mipira ya fresh sana. Ni myiza. Ndiko ndakubona ugiye muri gym wambaye fresh sana. Ya? Kubaraka kamateka cyane. Uzonyihere kado y'ijya mupira. Uko biri kose. Birthday yawe ni ryari? Zakubwaka ni vuba. So, nibaza yuko twe tumaze imisi dupanga umbwira ati kaboss ndi mu bintu byinshi. This time around urambwira ati toshaka kubona nanda naha. Wiki kwanza ukunda kwicara uri wenyene? Jewe ndakunda ama solo date. Bon, sinabigira kenshi, mugire ndo saka yanda bikora vraiment. Biraruhura mu mutwe, mfise igitabo canje, canke film, biryoshe vraiment. Ndibaza zimwe hobbies zawe shasha menye. Umva ni juste kugira nduhuke mu mutwe. Nta kindi kintu kiri special. Nice one. Ndaguprofite. Shoye kubicisha muri hangout kwere yuko hari abantu benshi bamwambwira ati kaboss for real. Chloé Ntare numubona, Chloé Ntare nimuzinanye. Umusaza ikiganiro arakikwima ndavuga no. Turazinanye ndazi ko umwanya washaka kumatwa ya ibintu byinshi. You ready to out? Cyane gose. By the way we outside. Okay. Hey what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part ibintu ni fresh sana kwa tu ya Friday kuvyoegwa ya vendredi kuvibinga ya Friday ya pop solaba hanging out kaboss for real that's my name numva ngewe cyane kubera yuko uno muntu turi kumwe yabaye mu bantu ba mbere bashiye kunyizera bakaza barama ama deal yo kuzenda mushiringa muhiri wiwe ico gihe kaboss for real nakora akazi kitwa kaboss delivery uvyibuka gute kwanza ndavyibuka sishobora kuvyibagira munagukoreye neza na mpamvu nimwe yari yo kuvyibagira Chloé Ntare yabaye mu bantu ba mbere banyizeye bakaza barambwira ati kaboss no musi shaka guteka nzanira imisosi ya nkaca ngira fast quick delivery nkamushikanira muhira wiwe kandi merci beaucoup kuri ico kiyo. Merci à toi aussi. Ndikanda kubwire merci beaucoup. Umuntu turi kumenje ndamwubaha cyane kubera yuko aramaze kugeza ama companies menshi ku yindi step. Ama companies menshi tutari tuzi mugabo biciye kuri we twarayamenye kandi turamenya product wow bisigura yuko arakwiriye respect nyinshi cyane. Amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Leon Chloé. Muri Leon havuyemo izina Ntare ndashaka kubwira yuko ari umumama w'abana babiri avuka muri famille y'abana batanu akabagira uwa kane ni Chloé Ntare muzi ku social media atandukanye akora akazi ku influenceuse ashobora gutuma wewe umenyekana mu minota 2 gusa wewe produit yawe imenyekana mu masegonda 2 gusa ni Chloé Ntare nyene afisa ga CV kameze fresh sana uyu munsi ndinga kugira ushobore kumumenya deep iyi ni Friday ya nyuma ya kuno kwezi kwa Mars bisigura yuko umukenyezi arafite ijambo rinini ya cyane muri kuno kwezi araza gutubwira byinshi tumumenye deep so ladies and gents mu byubahiro byanyu ndagusabe ata telefone yawe uje kuri YouTube ino video irabe wicare n'umukunzi wawe canke na family yawe ataga television urabe ino video kubera yuko ndi kumwe na Chloé Ntare cyo tugira guca Chloé
wewe urandugije ibiro byinshi ka boss ukuri kwe ndi mu bantu I appreciate akazi kiwawe uramaze kubona ku buda following umuntu kuri Instagram mugabo a chaque fois utegerezwa kuja kuri account yo kuraba bishasha ni byinshi menye biciye kuri wewe nama companies menshi namenye biciye kuri wewe congrats kuri ico kintu ni power wisangije ufise muri kino gihugu cyacu we are proud of you by the way thank you so much thank you urakoze merci beaucoup uretse ikintu nifuza kumenya kuri wowe ndakunda gukumviriza uvuga igifaransa neza ndakunda kumva uvuga icongereza neza ikirundi cyo cyose ni bisanzwe umurundi kazi kivuga neza kimwe mu bintu banifuza kumva uri kuravuga n'igiswahili igiswahili ndakizi cyakwe kandi naracigishije cyakwe yego vuga ko nta namwe twahuriye n'igiswahili jewe let me try reka gerageza kuvugisha igiswahili ariko sindi umupro ndagerageza ndakeneye kumva sound yawe y'igiswahili mambo poa uko fresh niko sawa okay niko sawa jitambulishe kujitambulisha ni kufanya nini introduce yourself okay Kiswahili lakini Kiswahili majina yangu ni Leon Chloé naishi Bujumbura navuga niko Murundi kazi nimezaliwa Burundi napenda Mungu na napenda watu nice one haraka aksa ofisi mu Kiswahili rero kari clean ndagerageza wakimenye gute bon je namye nkunda igiswahili kuva kera kucigisha byagenze gute nari abagenzi babarabukazi ashaka fa rero barantumira nko gufungura nko muri Ramadan 18h voilà hama rero ngiye wabo rero bariko baravuga igiswahili numva biraryoshe bariko baravuga nkumva ni kirimi kiryoshe muga rero je mvuze bagacaho bagatwenga kubera je ntaco nabanzi sasa kugira ndakimenye natangiye kuzandaraba indirimbo z'igiswahili muga zifise sous-titre y'icongereza hona nk'igihe ndirimbo ya Diamond yigeze gusohora ko ntayibuka neza kuyikubarira mu nyuma indi yigeze gusohora rekara okay leave it iyo ndirimbo ya Diamond rero yari ifise amasous-titre y'icongereza wala chanza ndavyiga uko ndondera indirimbo z'igiswahili difise sous-titre y'icongereza ndatewe ndakimenya he buhoro yego vraiment urashogira pibe mu Kiswahili yego vraiment uri ready apana bunyene no no gira ka repetition gato mugano bishobora kuko ndacumva neza kabisa hari mu artiste twigeze kwicarana umunsi umwe ndamubwira ati Chloé Ntare ari mu bantu bashobora gusa neza muri clip video Chloé Ntare ari mu bantu bashobora kwactinga neza muri clip tugaje kuri ama videos iwawe kuri Instagram yawe ndabona neza ko ushobora ku vibe wawe muri clip ndiko ndayibona uramaze kugira envie yo kuja muri clip ko mu video vixen sindabikunda kandi sinovuga ngo malheureusement ko umuntu afise ivyo akunda n'ivyo adakunda Desi ndabikunda vraiment si ibintu byose nibonamwo no kwibona ndiko ndiga gukina théâtre nkina film ngira ama sport publicitaire niko kazi kanje mugabo sinibaza ko nzokubwira mbu video vixen hari service abagenzi badusaba ego mona gusabye service nk'umugenzi wawe ari close abwira ati ndafise clip en tout cas visage abigiyemwo ndashaka kuba fresh isa no mwemerera Mwana ndamukunda cyane umugenzi wanje muga sinomwemerera sinovyemera kuja muri clip uwo muziki yo no ushigikira kenshi baramaze no kubinsaba bakambwira ndabafashe amapromo y'indirimbo mugabo iyo ndirimbo ndayikunze no yiposta mugabo sinoja muri clip vraiment ego reka ndagaruke back in times nyene mu myaka kera wakuze muri famille meze gute warezwe gute wari umukobwa meze gute mu buto bwawe alors je nakuriye muri famille y'abana batanu n'abavyeyi babiri nagize amahirwe yo kurirwa n'abavyeyi bose namanje yitavye Imana vuba ariko papa ndacamufise alors nagize une enfance je n'étais paisible kubera nakuze muri famille ifite urukundo rwinshi uramaze ko nabana bashwana kuri kuntu abana bato bashwana bagapfa nk'akantu gatoyi twese tugiye kwitwara kwa papa canke kwa mama tukamubwira ngo yanshavuje canke undi yanshavuje ntiyashaka kuvyumviriza yashaka kugira ngo mubwire pardon n'ubundi agacambwira ati mubwire pardon donc narezwe muri famille batwigisha indero cyane pardon na merci by'ababiri ngaha ku muntu yes hari kintu wavuze kare yuko unapenda watu na unapenda Mungu abantu baragoye ego abantu baragoye iyo ngeso yo gukunda abantu bibaza yuko wayikuye ku bavyeyi bawe canke naturellement wari isanzemo yuko ndakunda abantu ego je nayikuye ku bavyeyi banje
kubera nakuriye mu rugo rusa urukundo rwinshi cyane vraiment jewe nonkeje urukundo navukiye mu rukundo like narukuriyemwo biri muri jewe biri ine donc gukunda abantu ni kubera ko nta muntu sinzi umuntu eketse kuvuga ngo nta muntu weroshe kubana nawe ngo kiretse wewe nyene sino kubana n'abantu ndazi ko bitoroshe mugabo still uraronka injuste milieu kubana n'abantu yego nabikuye umuryango waje ukunda abantu nice uramaze disappointed n'abantu a lot cyane gose iyo ka boss aba ndakudisappointed iyo ka boss nakoreye ikintu cikosa umera gute watinga gute kuri jewe est-ce still wamwe nyene wari usanzwe mo kuva before cyane tu couple ama contact ukavuga ati bro let me live my life. Okay, jewe sinkunda confrontation sinkunda sindi umuntu wo gushwana ngo tugwane si ivyo ntavyo nzi jewe ncavuriye umuntu mbona ko ari ibintu bishobora guhinduka nkabona ko uwo muntu ashaka kunyumviriza kandi ko afite ikibanza kinini mu buzima bwanje nzoyimubwira ndamubwira ikintu wakoze nticangyoheye hanyuma si ashaka guhinduka hinduke mugabo naho mbona ataco bimaze kubivuga ndamubarira mutima wanje and I let go nkamureka akagenda reka ndakubwire story utaruze kuri jewe ego narize kwicisha bugufi kubera yuko nabonye yuko musi no zuba uticishije bugufi na ntango nzogera ubuzima bwanyigishije kwicisha bugufi kubera yuko nave ma ups and downs menshi atandukanye ndiga kwicisha bugufi ubuzima bwo kwigishije ikiga ubuzima maze kwigisha ubuzima you know the reason why nagutumiye urafise byinshi byo kubwira abandi bakobwa urafise byinshi byo kwiganira abandi bakobwa that's why bringa so mbabariye kwinjira mu bijanye n'ubuzima nta kibazo kubera yuko really okay hari benshi bifuza kugira amahoro mu mutima bifuza life yakwigishije iki bon ndazi ko nkiciga twese plus dukurwa umubona ibintu bishasha n'ubu ndaciga and ikintu je nibaza ubuzima bwanyigishije gushika ubu nuko malgré ibintu byose wohura navyo ntudutakaza urukundo muri wewe ntudutakaza urukundo no kwizera ni ikintu gikomeye cyane gose kwihebura ni bibi kandi gutakaza urukundo muri wewe naco bimaze ego na mpamvu yari yo kutikunda ego sesa nta mpamvu ihari kandi mvuze urukundo bisigura mu buzima uzogumuhura n'ibibazo bizo gutuma wumva umenga ibintu byose birakurambiye abantu baguhemukiye ibintu biriko bigenda neza mugabo ko en fond de toi ufise umutima w'urukundo uzobibamo tu kandi uzokamwironkeramwo inyishu I wish kugwa cheers mugande mu mafunguro bakagire hano fight nico gituma atakintu uri kuranywa nako ndavyiyumvira igirigere mu kanya turasangiye ego nta kibazo nice one yes reka nze ku kintu kijanye na personality yawe ego personality yawe uri umuntu biboneka yuko you are living a good life you are living a good life nitubona hasoza ucamwe inyuma y'ubwo buzima bwiza tukwereka kuri social media ego kubwa ubuzima bayemwe nibwo ubuzima wamye wifuza kuba ntaguciriyemo sinerekana good life kuri social media nerekana life in general kuko niyo niriwe nabe ndabibabwira ko this day was a bad day so je mu buzima narize kuryohererwa le moment présent sinami ndabizi kuva kera mugubu naravyize ndaryohererwa uwo mwanya nyene ndimo ça ne veut pas dire ko ndi mu buzima uri parfaite pas du tout ariko ivyo bike vyiza mbayemwo ndabiryohererwamo kandi nkabamwo ryohewe ifise umutima ubishima bashiki bacu reka mvuge abakobwa benshi cyangwa abakenyezi benshi barashobora kuvuga ati naka umukobwa nkanje mugabo ubuzima bayemwo ibwiza gose je nkaburi kibugira ndabibemwo bagaca bifuza kumera nka naka ko barageze moments uvuga ati why not ndashobora kumera nka naka nanje kubera iki nashobora kubaho ubuzima nawe nabayemwo ukarondera inzira zo gucamwo za hafi kugira ushike kumere nk'undi byaragushikiye Jesse nibaza ko vyo babimaze kunshikira ivyo bintu to be honest with you Jesse nibaza ko no bamaze kugeraho nifuza ubuzima bwa naka ndashaka kubona umuntu abayeho vraiment ubuzima bwiza buri parfait ariko namambona umenga umuntu wese afise ivy'Imana yamwandikiye kandi kumanya wavyo hajye umuntu wese arafise ibibazo ategetswe guhura navyo n'inyishu yavyo azohura navyo donc Jesse nigeze nifuza ubuzima bw'undi muntu malgré tout ndaryoherwa ivyo ndimwo nkabibamwo ntekanye mugabo benshi bifuza ubuzima bayemwo no bahanura kutifuza ubuzima bw'undi muntu sinova ngo ntibifuza ubwiwanje mugabo
bamwe bashaka better ibintu vyiza wibiraryoshe mugabo ya hari interview numvise yuko wewe kuva secondaire yawe kuva 18 ans maze kuna n'abahungu batanu oya navuze bane je naratangaye gose ndavuga ati how comes Chloé ni mwiza uteye neza iyo ni compliment reka ndakubwira mu kiganiro uteye neza ni mwiza sivyo abahungu bane ni bakiya gose ngerageje kuraba nyine imyaka yaciye sivyo ni benshi baza kudodora ku mitima wawe mbwa ukavuga ati sishaka nivyo ibintu urabira kugira uvuga ati uyu reka ndamu umwanya wanje kandi ndamu umutima wanje uyu unye wapi guys please pay attention ico ndabira ko kugira ngo mbone ko uyu muntu akundana bazi ko bigoye kuvuga kubera hariho dicton mu gifaransa ivuga sinzi ko ndayizi neza ngo le cœur a ses raisons que la raison même ne connaît pas, je pense. Okay, yeah. C'est un truc du genre. It's more of ico umutima ukunze. Ntushobora kuvuga ngo urafise ama critères, urashobora kuca bien sûr uragira ama standards ukavuga ati ibi nibi umuntu yubaha umuntu akunda umuryango kubera harya umuntu adakunda deje umuryango we nawe atikunda ntashobora kuronka urukundo rwo guhundi umuntu. And biragoye kubwira ko nsama critères. Let me know ndifuza kumenya mama wawe rest in peace man mwaki ndisuyari ari proud wawe ari proud ya family yose sivyo naragerageza kubona the way wa postinga wandika amajambo meza kuri we wandika the way love yarabafitiye mwebwe period waje mu rukundo eske wari wa mwana wari wa mukobwa cyo kugira mama hari umuhungu you know niwe aykarandondora cyangwa niwe turi kumwe byari bimeze gute I think kenshi abana tuba dutinya kuja kubwira abavyeyi ivyo umuntu mukundana canke iki wasanga ndabiganira cane na ma grande sœur ma sœur ndetse n'abakuze babiri dukundana cane wasanga ari bo canja kongorera ati ndi mu rukundo c'était plus ça yego nubwo twakundana cane na mama si abana tuba dutinya abavyeyi yego ya uri mu mama w'abana babiri urifuza ko abana bawe baza kubwira ati mama ubonye ndi kumwe na naka nkundana nawe yo cane yeah iyo vibe umvishaka cyane ego akambwira ntamujuja ego cane yeah ni yahe comportement ufise ubunye peut-être uvuga ati iyi nayo kwa mama wanje ni ngende yikisha mama wanje ko bikoze ibintu nakwiye kuri mama wanje ijwi vraiment ni giwiwe hama no gukunda akazi mbwa n'abavyeyi banje bose ya gukunda iterambere ry'abakenyezi ivyo vyari vya mama wanje kuko yarakoze muri monde cane ijanye na promotion des filles et des femmes ego cane reka tuzere mu kazi kiwawe twinjire mu kazi kiwawe ndibaze yuko bice mu kazi kiwawe benshi twarakumenye benshi twaragukunze benshi twaragiye gufollowinga bivanye nuko ubikora neza sivyo bibaza yuko nico ikintu ufise mu influenceuse gitandukanye n'abandi ba influenceuse sinkunda comparaison c'est kind of comparison ngabo disiyo company je kurondera wewe hari ikintu bavuga ati kwa naka kino kintu reka tugiye naka kanda gusigurire ka boss urabona dufate ko mu Burundi dufise aba influenceurs bane par exemple hariho ikintu company iraraba profile y'uwo muntu ikaraba ati twebwe dushaka umuntu ameze uku ashaka kudukorera publicité donc twese tuba turi mu gutandukanye twese tuba dusama vibes atandukanye c'est difficile de dire ngo ikinico mfise abandi badafise non nibaza ko umwe wese voilà umwe wese afite touche personnelle ukivuze neza cyane ubona none touche wawe touche personnelle kano kiwawe nyine uvuga ati kano kantu jewe ndibaza ko niyo ID wanje nk'ubu jewe ndashobora ati mu biganiro byanje rafise intro wanje abantu bose bazi identity wawe mu kazi ka kuba influenceuse ni yawe ndabifata nk'akazi di professionnel ndanabikunda ndabikora ndabikunze kandi ndabikora nkabona umusaruro wabyo sinkora ikintu ndahegeze hagati ndagikora gushika mbonye yuko kirageze aho twe n'uwo two dukorana iyo promotion tugishitseko si nivyoroshe but we try biragoye akazi kagoye niva ndabara bavuga ati nibikugora ni juste gufata telefone ugakamera na bindi ukavuga mugabo ndi suye satakora akazi kagoye
let me know before ufata ingingo yo kuvuga ati reka nangure buno buzima bwo influenceuse byari bimeze gute muri famille byari bimeze gute muri famille mu kibano byari bimeze gute est-ce que baba baragushize muri za category z'abantu bavuga ati nawe ugiye kuba umusle queen baza barundi kuvuga nawe kuba umusle queen je byagushikiye bo jewe rero ivyo ntivyanshikiye kubera je mfise Imana yarampezagiye mfise umuryango unkunda cyane mfise umuryango ushigikira kandi n'abantu baciye ubwenge cyane yaba byari bibi konja kuri réseaux sociaux nkakora promotion y'amaproduit runaka nkaposta amafoto yanje bakabona ivyo bintu nibibi canke n'inzira mbi bari kubimbuza kandi ari kubumvira mfise bakuru banje bari strict bari kumbarira ati ibintu vraiment sivyo cyane n'umuvyeyi wanje kumbarira ati ibintu si wewe bireke mugabo baranshigikiye every time sinye na kontra nibo bantu bambere bamposta like ego vraiment nta ibibazo nagize ngo ntibashigikiye akazura kagiyemo sivyo ndifuza kumenya birashika iyo ugiye ukina deal kuko hari abantu bakunda kumbwira yuko ama companies nabatahura hari ama primo babwira nabatahure ku buryo aja gutanga iyo deal ku bandi bantu bari hasi bibaza yuko mu Burundi niyo impamvu ituma tutaronka ama pub menshi tutaronka ama pano menshi ariko peut-être wewe hariko mokenzi ariko n'abandi ba influenceurs batandukanye mugabo tukabona yandi masura yo hanze bipfira hehe est-ce que ni deal ngene mu mutumvikanye amafaranga cyangwa bimeze gute je nibaza yuko premièrement ibintu nibishasha je sinzi ko ni hands mugabo umenga ibi bintu vya i concept y'aba ambassadeur de marque i concept y'abantu bagira ama publicité ama création de contenu ni bishasha kuri réseaux sociaux kera bien sûr publicité yaramyeho baragira ama billboards ama panneaux publicitaires bagashira ama magazines zige journaux ziri physique mugabo ibi bintu by'abantu nka twebwe tugira ama video ni bishasha vraiment donc nibaza petit à petit bizoduga bigera ahantu hashimishije mugabo jusque là je mbona ari sawa ama entreprise avec la vie intéressant ko ntibakiransa produit badashize nk'abantu bakora publicité eko vraiment je mbona biriko biravance ndifuza kumenya umunsi ari ukuntu jewe nanguye kano kazi nanguye kubona yuko yego abantu baranzi abantu barakunda akazi kiwanje bisaba ko nitwara ukuntu nizaye ingeso wahinduye nizaye habitude wahinduye n'ivyo ibintu bibaza ko muri wewe barahinduye no fait yuko abantu tango kumenya tango kuba big brand in town ibintu nahinduye maze kuba cyane ku réseaux sociaux kenshi rero urazi abantu batanguye kutwita ngo turaba star bashaka tuganye tugume turi hanze tugume twerekana ahantu hose ariko je niko nami sinovuga ngo ndabihinduye kubera natanguye kora akazi ku réseaux sociaux namye ndi umuntu adakunda gutembera birengeje ataguma ari hanze for no reason donc je nibaza ko narisanganye lifestyle vraiment yego nari sanzwe ndi umuntu assez une certaine discipline nasanzwe ari ordonné apanga utuntu twiwe soigneusement sinibaza ko nahinduye just because of this work niko nari sanzwe meze iyo uri muri kiwe kuriraba nico ikintu ukunda ku mubiri wawe kinunda ku mubiri wanje byose ni cyose nukuri Imana ndayishimira nacho kabisa hariyo standards twihaye so ku bantu mwebwe tukunda kubona ama réseaux sociaux kenshi tukavuga ati bano bantu basohotse c'est sûr baba bari censé gukonsoma ibintu bizimvye cyangwa ibintu bakuye abandi bagabo nyene commentaire zimeze uko wonye sivyo izo commentaire ndisuye satakubura nazo kwiki bibazaniye impamvu bituma tudatahura yuko umukobwa cyangwa umukenyezi ashobora kwisohokana ku kanoti yaciye wenyene ibintu bigafata inzira bibaza kubipfira hesu cyo kubwande sinibaza ko ari kibazo kabose urazi gituma ni kubera bazi yuko umukobwa normalement iyo afise uwo bakundana canke uwo bubakanye l'homme prend soin de lui donc à chaque fois umukobwa wabona kandi ko twakuze tuzi yuko umupapa niwe agenda gakora akazanira relation umuryango malgré que vyahindutse bo bose bakora canke umugore agakora wenyene bategerezwa kuvuga yuko wewe si wasohotse n'umuntu yakurihiye facture n'umuntu yakuhaye amafaranga jewe izo commentaire reka ndakubwira igituma atacu oya urazi igituma jewe d'abord sanzwe ndabishoboye kuyisohokana mugabo naho igituma bidashaka kumbabaza nuko hari n'igihe udukundana ashaka kubikora
puis ça me gêne pas. Oui, si on prend soin de moi, il y a aucun problème. Barashaka kundira facture, pourquoi pas? Umva ni nacho bitwaye. Jewe ça me gêne pas kubera. Peut-être qu'ils ont raison. Actually usanga ari ivyo. Usanga uwo munsi atayigenereje facture. Kasa no dukundana yaririshe means nivyo mbabaza vraiment ngo ni ikintu ngo coza kintu ni ibintu bisanzwe cyane. Amahera afite ikibanza cyayo mu rukundo kuri Chloé. Amahera? Amafaranga arakenewe. Amafaranga arakenewe kugira ubeho neza, ugira une vie confortable. Arafite ikibanza bien sûr mugabo si yazi imbere. Yego si yatangura. Bibazo yuko Chloé uri ready kuvuga ati uno muntu ushaka tuvana from zero to hero. Nabigerageje. Musanze? Narabigerageje sinabikogata. Narabigerageje kandi birabaho. Urashobora gukundana n'umuntu tanake mufise sinovuga ngo ataca afise ucumenga no ndamusuzuguye ataca mufise mukabana kandi mukagira urukundo ruryoshe cyane kandi Imana irahezagira muraduga ubuzima n'ubw'Imana kuko abantu bashaka guhura bazi ngo bafise amafaranga ntibirambe mugo gusanga abantu ratanguye azero Imana ikabaho umugisha ego je nakunda kwiyumvira before ukitangura kano kazi kuba influenceuse tindi baza abantu batangiye kubona cyane DMs ari nyinshi WhatsApp no ngwa kwandikira sana ivyo vyamyeho vraiment sina amarezo sociaux nibisanzwe abakobwa bose bara nibisanzwe bon suba ngo ndayimenyere mbwa birabaho ya ego reka ngaruke ku bana bawe abana babiri n'abahungu bose mwitwa Eliakim na Ethan. Merci beaucoup. Le fait que maman urashobora kwigwanira mu buzima bw'iwawe ubuzima bwa famille yawe ubuzima bw'abana bawe ya bimeze gute iyo haso ndumva yikwiremereye ko nawe ushobora kwafoda gute ushobora kukinya parts yo kuba mama ukakinya part yo kuba papa jewe rero sinkina part yo kuba papa no kuba mama oya kubera papa arahari muri histoire y'umwana na mama arahari yego donc malgré que ndumu single mom jendi muri co-parenting yego donc umwana wanje afise papa kongera akagira mama Jesse ndi papa nkongera nkaba mama oya ndabishimira Imana yeah muga to be a single mom okay to be a single mom it's not easy nubwo uri muri co-parenting umupapa kuba hafi akaba hafi umwana wiwe nawe ukaba hafi umwana wawe it's not easy kubera defo urakenera soutien émotionnel mugabo jewe I think Imana yangiriye neza kubera iyo soutien émotionnel ndafise famille yanje I told you ngo tuvukana I think je vraiment ko it's not a struggle it used to be a struggle byarigeze kuba à une certaine période de ma vie ari ibintu bingora kubamwo mugabo je kubganje no mugisha yego jerekana kugaruka mu kazi kiwawe sorry turafise bashiki bacu mu makati bifuza gutangura akazi kuba influenceuse bibaze yuko kuba influenceuse bisaba yuko uposta amafoto utikwije bisaba yuko uposta amafoto nyine sinzi ko nahura amafoto utikwije ama videos utikwije pour attirer l'attention d'avion kugira attirer l'attention y'abantu canke kuba influenceuse hari izindi nzira ushobora gucamwo abantu bakakubona bakanakumenya bakanagukunda bakagwana n'amadeal kubwa bivuze kwiki. Donc uvuze unashaka gukora ibidukora abantu babashaka n'ivyo bibona bwo bashaka kwicisha mu nzira ya jewe ni foto je namba yakantu kagera ngaha yego je nzoti attention abantu benshi kandi ndatse ko ababone bazoduka kubwa uvuze kwiki. Je nibaza yuko gushaka kwatira attention jewe on soit sindabijuja si bibi kuko urumva kugira d'abord gay publicité y'ibintu utegeza kuronka attention tegeza kuse attention y'aba spectateurs abantu ba following page yawe mugabo inzira ubikorera mu kugira nke attention niyo umuntu ategerezwa kuraba ko nziza canka rimbi hanyuma je nibaze impanuro no muha nuko ndamaze kuvisha no muri interview nagiyemo il faut yuko amenya d'abord ama qualité yiwe ivyo ashoboye est-ce que jewe force yanje ni yahe par exemple jewe je ndashoboye kwandika n'igitabo no kimara ubundi ugasanga wewe urashoboye kuvuga hakujya kwandika ko ndakura buri kuraga introduction iri muri wewe je nk'ivyo no bigira repetition iminsi 3 ntavyo no shobora si ibintu biri biza spontanément donc umuntu wese n'ingabire yiwe faut ko yimenya d'abord amaze kwimenya amenye ico ashobora kofra ico ashobora gushira hanze hama abantu bagukunda iyo uri wewe nyene kuko
abantu barafite discernement barashobora kubona ko uyu muntu ariko arafakinga somewhere ikarigira ibitari ibyo dukunda ka boss ko ruri ka boss ko ruri fresh sana yes uramaze gufakinga mu buzima bwawe uramaze kugerageza gushaka gufakinga muri sense yawe kutwereka Chloé atari Chloé nyene wowe wisantre ko nije ndiko ndakora kino kintu mugabo ndayikoze kugira nyene natira attention y'abantu oya ntana gatoya kuko nshatse nejo mu gatondo ya Instagram ndashaka kuyugara ntaca mvyuka mu gatondo n'abasezeye ntimwarakoze kunkurikirana ijoro ryiza ntaca ndayizimye si ndi dépendante ku marezo ngo nuvu mengaje ndashonje ya attention ndayinyotewe ku buryo noza kuba uwundi muntu kugira abanyapresse abantu bazonyapresse kuco ndi jewe ndi jewe nyene kabisa voilà Mokenzi ni best wa yes Mokenzi twakunda kubona ama videos muri kumwe mwasohotse mu tuvoyage n'ibintu biri clean hage mamushakura umutwe mugabanye ibibazo iyo mwagiye kure ngene y'igisagara kugabanya ibibazo ni vacances na vacances yego kuryoherwa ibyakenewe navyo bifuza kumenya warusanzwe zi mu fiancé wa Mona before yego ndamuzi yasanzwe warusanzwe umuzi yego umunsi wa mbere mukwereka commentaire yari yagute wewe rero commentaire amuhaye nuko mukunda indakunda wundi nuko umufiancé wa Mona akunda Mona nabona ko murabana urukundo ramubwiye aragukunda umusheri wawe kuko ashaka gusanta ko umuntu ari karigirisha bana namurabe ndavuga aramukunda Chloé couple are you in couple sinzi impamvu icyo kibazo sinzi uko intrego mibandaye umuganzi sinzi ikintu gifasha ku mutima oya sindi en couple habuze iki non c'est juste une saison de ma vie ushaka kuba uri en couple cyangwa utari en couple haciye kingana gute ntari en couple si kinini cyane ubayeho gute ngitoye ubuzima bwo kutaba ari en couple jewe biranshira kutaba ndi en couple really wowe bimeze gute bon urukundo ruraryoshe bien sûr mugabo ndabibayemo neza yego kuko si biza gupfa kuja muri couple juste ugirije muri couple the question is abadodora ni benshi abakurondera ni benshi ikibazo kiri kuri wewe ikibazo kiri kuba kurondera ni bari sérieux ikibazo kiri kwani oya sinobajuja erega nomenya ko ari sérieux ndamuhaye umwanya uko dukundana mugabo for now sinda ngira le vrai candidat no va ko le vrai candidat arazi gerango maybe ameze gute ushaka umeze gute oya navyo ndakubarira navyo ndakubarira ushaka umeze gute ya Chloé oya ushaka kubikubwira ari bon women angene should I say that kabisa iravugika cyane gose iyo ugize crush ku muhungu mera gute crush Nsko changira amasoni je umuntu w'amasoni changira amasoni okay yeah uragira umuntu crush amaraje kuramutse watinga gute imbere yiwe honyeje ndabegeye nsko chanago kubegeye ya maybe sindibona he ufuko umunsi muzo biraba biri mugezi wanje ndabati wabonye meze gute mse kabisa mugabo watinga hey shakuru ukuntu watinga tu bari ibintu bya I can say muga nyene you blush uragira amasoni urabaye inconfortable nivyo abantu babiri uhuru uja kubwira mu bagenzi bawe baba influencers bawe uhuru uja kubwira ati naka ariko arandondera nta mugenzi wacu muhanda bibwira ndabibwira kenshi mvuga n'abasista banje abasista banje ya bishitse ugasubira mu rukundo bishaka gukundwa gute asa mu rukundo umva ushaka gukundwa gute umva ushaka gusubira mu bimeze gute a peaceful love urukundo rurimo amahoro rutekanye rurimo ease muririmbyi umurundi w'umukotsi muririmbyi kakomeza gutyo as much as bariho beza basoma karite menshi meza I don't know since uvuze beza kanunteranye n'abagenzi banje babaririmbye ndakumujije reka twibadire neza ndagushimire cyane Chloé nibaze ko the time is rushing kandi urabona yuko amasadi zuto afako tuja kwifata neza mugabo kimwe mu bintu nifuza ko kurangiza kino kiyago cacu umwanya ni gwawe seru kiri ku mutima ku bantu bakunda ku bantu bakurikirana umwanya ni gwawe feel free enjoy Make niyo bon ka boss for real wakoze kuntumira it was good hanging out with you
twateye inkuru ziryoshe asante hama bankunda bose nanje ndabakunda kandi cyane muranshigikira baranabinyereka kabisa. Thank you so much. Imana iguhezagire. Naguhezagire. Ku mwanya umenjoy Cyane gose. Umupira wa fresh sana. Merci sana kuri wowe dukurikiranye Jimbere via la fin. Ndizera ko wa muntu wamye usaba kuva kera ngo uyu ngana mukuzaniye yatuyagiye byinshi umwanya wo tubereye muto dufite story nyinshi cyane zo gutera mugabo ko biri kose next time turashobora kora part 2 part 3 part 4 kubera yuko amateka yiwe ari menshi nkaba nifuza kuyamenya yose ndakubwire yuko tumukunda cyane Chloé arakukundira uri ku mutima wiwe project adufitiye session asata yuko ari full don't forget gukora subscribe kuri Jimbere magazine kino kibanza dupobeshejemwo bahita ku Kigabiro ameze fresh sana you must pull up kugira uryoherwe cyane mabusha tugira thank you bavuga gute Hello 5 okay tugira ni fresh sana